Nitwa Irambona Avit Paul, nkamvuka mu ntara ya Mwaro. Ubu nkaba nkorera hano i Bujumbura. Ndacara umusore. Nkaba nkora ibinyene mubona hano muri no ruganda, nkaba ndi umutayeri. Ndashona impuzu muri rusangi z'abagabo, z'abadamu hamwe n'abana, mbere n'amasakoshi y'ubwoko bwiye butandukanye. Icyumviro cyo kwiga uyu mwuga wo gushona cyari gisanzwe kiri mu bwenge bwanje, ariko namaze igihe ntarashobora kubigerako. Ariko maze kubona ikigo CFA Kamenge baramfashije uburyo bwo kubyiga, niyo mpamvu naciye ngenda baranyigisha, ariko nari nsanzwe mbona ndavyumvamwo no bikora. Uko niko byanjemwo, hanyuma ca ntangura kubikora. Nubwo byari bigoye, natanguye kubyiga bigoye, ariko uko nagenda bimaramwe igihe niko mbona bigenda binyorohera uko umwanya ugenda urahaca. Ko naje ngaha nta gihe kinini ndahamara, ariko naje ngaha duhejeje kwiga, duhejeje guhabwa ubumenyi hariya muri CFA Kamenge. Twaciye twihuza n'abanyeshure bamwe mu bo twiganye, turavugana tuti reka tuje kuraba ingene vyogenda, duhurize hamwe uburyo buri muntu wese arondere icyo ashoboye, hanyuma turabe ko twofata ikibanza kugira ngo tugikoreremwo, twiyungunganye muri uno mwuga kugira ngo tubandanye dukomeza ubumenyi twaronse duhawe muri CFA Kamenge. Niko kuca dufata turaza turarondera ahantu twoshobora gukorera. Twasanze twokorera ngaha niho twaronse, bivanye n'uburyo twari dufise n'ubushobozi twari dufise, twaciye tubona hano niho turi muri kano kibanza rero gushikana n'ubu. Umwuga wo gushona utumariye ibintu byinshi cyane. Akamaro kawo mu buzima bwacu nuko ntitubaho nk'uko twabaho tutarawumenya, kuko hariho byinshi twagoza imiryango yacu, abagenzi, nk'amafaranga y'agasabuni, amafaranga y'utuvuta two kwisiga. Ariko ubu dukora uno mwuga, ibyo uyu mwuga urabidukemurira tutarinze kuja gutega amaboko hirya no hino mu nshuti n'abagenzi. Impamvu nka jewe ku bwanjye nashimye gukora uno mwuga wo gushona nuko ni umwuga mwiza muri rusangi, kandi uroroshe gukora iyo umuntu awukoze awukunda. Kuko nari naragerageje kwiga n'iyindi myuga, nari narize ibyo kubaza, ndiga kandi n'ibindi byo gukora intebe mu ngage, ibyo bita hote, tressage en hote mu gifaransa. Ariko ibyo byose narabyize, sinashoboye kubigeraho nk'uko nashaka, kuko ni ibintu byasaba uburyo bwinshi cyane kugira ngo umuntu abe yokora uwo mwuga. Ariko uyu wo gushona biroroshe gusumba iyo yindi myuga, kuko uronka imashini ugaca ushobora gukora, nubwo aba atari ibyo ku rugero rwo hejuru, ariko biroroshe cyane. Ni mwiza kuko uroroshe gusumba iyindi myuga, ntusaba uburyo burengeye cyane. Uyu mwuga wo gushona icyo ndawitezeko ni byinshi cyane. Ndawitezeko iterambere ry'umuryango, n'iterambere ry'igihugu canje, kandi n'iterambere muri rusangi mu kibano, kuko ni byinshi uyu mwuga ufasha jewe, ugafasha n'abandi bantu. Abanyene umubona dushonera impuzu, tuba turiko turabafasha gutera imbere nabo nyene ubwabo. Nukuvuga ndawizeye ko ibintu byinshi cyane kandi nkomeje. Intambamyi ntizobura mu gutangura, biba bigoye cyane kuko umuntu akenera uburyo bwinshi, rimwe na rimwe ugasanga nta nubwo aronka. Intambamyi ntizibura. Intambamyi ya mbere nahuye nayo yari iy'ubwoba. Naragize ubwoba cyane, numva ko ntazobishobora kuko nari nkiri mushasha, ariho nkisohoka ishure. Ariko maze kurinda ca ndagenda guhanuza abagenzi bankuriye, babikoze kuva kera, barambwira ati genda utangure. Ubwoba rero buca buramvamwo, ndatangura. Kandi uko nagiye mara igihe, nagiye mbona
bigenda neza. Nubwo harimwo intambamye umuntu arazihanganira, intambamye ni nyinshi. Ahantu uvuga nko hari igihe ushobora nko gutora igitambara c'impuzu ugomba gukata, ukagikata nabi kikononekara, mwene co akakikurihisha kandi ukakiriha n'umutima mwiza kuko kiba cononekariye mu biganza vyawe. Canke rimwe na rimwe ugahura n'ubusuma bakakwiba nk'impuzu ba wakoze canke igitambara aba yaguhaye umukiriya akakiguha hanyuma akakikwibirako. Izo ni intambamye umuntu agenda ahura nazo muri buno buzima, ariko umuntu ntaco atana n'akabando, umuntu aravyihanganira akagerageza kugira ngo ibindi abitunganye neza. Ico nobwira urwaruka rutarajijuka rurindiriye akazi kuri leta nuko nobahanura ndababwira ati nibironderemwo akazi. Ubundi nasanze akazi kari muri twebwe. Je nka jewe narababaye imyaka namaze ntaraja kwiga umwuga kuko sinarinzi yuko ibyo nshoboye gukora ubu sinarinzi ko bindimwo, ariko biciye muri CFA Kamenge barankaburiye ubwenge barabunkarihiriza ca ndabona yuko akazi ahubwo ntakwiye kuja kugashaka ku bandi, ahubwo ndakironderamwo jewe nyene bwanje. Rero akamono batera nuko bokwironderamwo akazi kurusha kukarondera ku bandi. Uwo dukenera yo dusanga muri province ya Bujumbura Meri, komine ni Ntahangwa, zone ni ya Kinama, quartier ni Carama, avenue Mugunga, nimero 57. Uwo shaka gushonesha ikostime arahawe kaze, ushaka gushonesha ikanzu, ego ubwoko butandukanye bw'amakanzu ku badamu n'abigeme n'abana b'abigeme arahawe kaze. Uwo shaka gushonesha isakoshi yo gutwaramwo ibikoresho by'ishure mbere n'iz'abadamu muri rusangi nawe nyene arahawe kaze. Ivyo byose nta na kimwe tudakora hano. Abashaka gushonesha amashati agiye atandukanye, ubwoko bugezweho mbere n'ubwoko bwa kera, imodeli za kera byose aha birakogwaho. Hanyuma kandi n'umuntu yifuza kujishisha amashugwe yo kwambara mu mishatsi ku badamu canke kubikiriza, amashugwe turayajisha. N'uwifuza kujishisha kandi amashuka nayo nyene turabikora, hamwe na broderi, ibitambara byo ku meza byose turabikora ngaha. Uwo bavyifuza wese ni ikaze.